Abantu nibumve economiquement part y'ivyo bintu muri ekonomi yacu bumve bati hari amahera menshi dukunda gusesagura mu bidakenewe kandi ivyo bintu tubihereje umwana w'umukobwa azokwama dushimira iminsi yose agira ati hari ikintu ciza bangiriye. Mbega iyo nyifato muri ko muravuga ati haragira igihe abagabo bagenda bakagura ikiyeri bakibagira yuko abana babo bakenera nk'ibihumbi 2 kugira bashobore kugura kotex, ntimwumva yuko nkumbure hariho ukutamenya ko abavyeyi yaba umugabo canke nyina w'umwana aho mwumva gute mwohindura ingendo gute y'abagabo bafise batiyumvira nkumbure ukubaho neza ko abana babo babigema. Kenshi nuko ivyo bibazo tubigira umengo ni ibizira mu muryango ntidushaka kubivuga. Biva ku bavyeyi bose abagore canke abagabo. Niho mvuga nti ngomba ko abantu bumva part économique y'ivyo bintu mu buzima bwacu. Abana batashobora nankiye bijya anye narashimiye cyane abantu bari ko baragira ati tubikore mu buryo butoyi. Mugabo bijya navyo bishobora gutuma abana bacu bagwara. Niho nagira nti abantu nibumve economiquement part y'ivyo bintu muri ekonomi yacu bumve bati hari amahera menshi dukunda gusesagura mu bidakenewe kandi ivyo bintu tubihereje umwana w'umukobwa azokwama dushimira iminsi yose agira ati hari ikintu ciza bangiriye c'ubuzima. Bumve yuko ejo umwana w'umukobwa kuja mu butinyanka si ibara n'ubuzima bwiwe dutegerezwa kumenya tukanabwumva. Igihe rero twumva uburyo bishobora gutwara nitwumve tuti bwa bundi ni ibintu byoroshe kugira. Nabonye yuko nabipibiye nkabishira ahantu hari abantu bagize ngo ayo mahera wo yakurahe mugabo akibagira ko hari yandi menshi twonona mu bintu bitagira ico bimaze aho guhuzima bwiza abana bacu b'abakobwa naho twaharura mugace muri abana bava ku myaka 12 kugera nko ku 30 baba kenshi bari mu mashuri no muri za kaminuza n'ahandi mu baharure mu gihugu usanga atari benshi cyane. Igihe rero twabakorera ico ciza niho haza no muhezagiro w'intwara kumva yuko twitanze kugira abantu bategera iyo turiko turaje.